ibyo byose bituma bataryama nabo. Ni ngombwa haba impinduka idatuma dusubira mu bintu mwene ibi, tuje twaba abantu nkuko twigeze kuba abantu kuri ba sokuru na ba sokuruza. Ibibazo bitorerwa inyishu mu nzira zumvikana, ari amatata ataturwe n'abashinga ataturwe na sentare, ari byo gutera imbere abahinga bakora akazi kabo ko gutora inyishu z'amasoko ntangaguvu zo kurondera amafaranga y'igihugu nyene yosubira akaduga, zo kuronka imiti, isukari n'ibindi byose. Igihugu kiyoborwe n'abantu bashoboye kukiyobora, kuko burya n'aya mademokarasi n'ibindi tukwiye kwikuramo yuko umenga abantu baje kurondera igiti, kuko niba uje kurondera igiti nukuvuga ko uje kurya igihugu, uje kurya igihugu ntuje gutora inyishu z'igihugu. Urondera inyishu z'igihugu rero aba yemeye kwikorera umusaraba, ntabaje kurya abantu. Abarondera ibiti bose baba baje kurya abantu. Aho tugeze dushaka kwiyumvira ibiti byo kwiteza imbere cyangwa byo kubaho neza, no kwiyumvira nyine tuba muri uku kuzimu turimo tugasubira kugaruka ibuntu. Murakoze Innocent Muhozi. Pacifique Nahazwe mugerageze kwishura bishariza uyu Transform Burundi nawe nyene yababajije, mwishure kandi na Demokrate. Murakoze, byashika mu kumva ari ikintu gihambaye bambajije nishuye ko muze kumfasha. Kabazo hari wavuze akabazo kajanye nabo babona mu nama nshinga amateka y'uno munsi, bati babona y'abicanyi, babona y'abasuma, hariho n'uwaciyongera ko ati mbega noneho igiye kuba Assemblée Nationale des Assassins. Ni amajambo yiwe sije ndayakoresheje, ariko nk'uko abibona nanje niko uko bagiye barabivuga niko ndabibona. Uravye inama nshinga amateka abantu bayirimwo, usanga kumburengera hariho no kwitukisha, n'abatwara nabo nyene baragera naho bitukisha, niko abakora ayo mabi barayatumwe. Mugabo urinze ubona nk'umuntu yitwa Shabani nimubona bamugize umushinga amateka, nibaza aho intwaro ibigeze. Hari umunyagihugu umwe w'Imuyinga yanyandikiye ati twebwe kubona Shabani abaye umushinga amateka naho mweho mu bigaya, ati tweho twabikengurutse, ati kuko ubu agiye kumara umwanya munini i Bujumbura, twiteze ko ivyo kutunyuruza no kutwica azoduha agahengwe i Muyinga. Murumva aho ibintu biba bigeze. Hari n'ubundi yambwiye ati nkeka bagomvye kumushiraho yogabanura gukora amabi yahora akora. Ku bwanje kubona umuntu nk'uyu ari we yitwa agiye guserukira abarundi, agiye kwitwa honorable, ni shusho iyo ntwaro nyine ahigeze. Ku bwanje rero intwaro ishobora gufata umuntu nka Shabani nimubona, kira munsi tuvuga ku maraporo abanyuruza, abo yica, abo yahondaguye kuva muri za 2006 havugwa bwa bwicanyi bw'Imuyinga bw'abatawe mu Ruvubu, gushika uyu mwaka wose uheze ubuho bari bamwongeye kurongora imbonerakure muri Buhumuza yose, ukumva vya bikorwa yakorera Imuyinga, yagiye kubikorera mu Ruyigi, yagiye kubikorera mu Cankuzo, bamwaguriye akarere anyuruzamwe abantu. Ukumva uwo muntu barubahutse kumugira umushinga amateka, je numva atani kindi dusigaje twovuga kuri iyo ntwaro. Hari wagize ati mbega CNDD-FDD yoba hariho ibibi isigaje kurusha ivyo imaze gukora. Novuga hari igihe mpora ndavyibaza gutyo, byarigeze kushikira ugasanga ndavyibaza uko ntije ivyo namaze kubona, nibaza ko atacoza gisumba ivyo twabonye, ariko nta na rimwe itarantangaza. Bamba bafise ibindi bashobora gukora biba bisumba n'ivyo twamaze kubona. Muri rusange twoshira mu mutwe gusa ko ari intwaro y'ikibi, ukishira muti intwaro y'abicanyi nta vyidashobora gukora, n'ibyo wowe udashobora kwibaza mu mutwe wawe yo ibi bishobora. Intwaro y'abasuma nta kidashoboye kwiba, n'ibyo wewe wibaza ko bitokwibwa yoyo ibishobora kuvyiba. Rero ku bwanje ngira ico twohindura no kutangara iyo tubonye bakoze ibibi, kuko ni intwaro yagenewe ikibi gusa. Ni intwaro yubakiye ku kibi, ku kubesha, ku kwica, ku kwiba, ku kwambika abantu no guteranya abarundi. Nkurikije nk'imvugo uko bagiye baragenda, karaba n'imvugo ziriko ziravugwa, hari ico tutashizemo kare mu vyo nka President Ndayishimiye yavuze. Uravye mu mwanya wa mbere bakije 2005, intambara babona ko baje kugwana na Frodebu cyane, niyo babona gose. Hakaba na Paripehutu yari rikiri ku rugamba. Ku rubuga rwa politike Frodebu ntavyo batayikoreye, barayigaburamwe imice ibiri, barakora ibishoboka byose ku buryo Frodebu isa n'ifuditse mu nzego z'igihugu. Sinovuga ngo ku rubuga rwa politike, ariko mu nzego z'igihugu ubona ko Frodebu bayigijeyo gose. Ubu tugiye kugira imyaka ngira 15 Frodebu itakiri mu nzego. Hanyuma bamaze guheza abo inguvu zagiye cyane kuri CNL, ikiri FNL, hanyuma CNL nayo urabona baragenze gushikaho uyu mwaka basa
nuko bayigijeyo. Hariho iprona, ikibazo ca iprona casa nuko bagumye bakeneye ko ibaherekeza, naho bagira aho bigizeyo bakagira aho bakwega bagumana, ariko nayo nyene urabona ko uyu mwaka bageze ku ntambwe bavuga bati twageze aho na iprona atari tugikeneye. Rero wumvirije ijambo umukuru w'igihugu yavuze, abo asa nuko yerekana ko afise ko ikibazo, muze musubire mwumvire ijambo yavuze itariki 24 ngira ni 14 tariki 14 aho yatanga conference de presse, yavuze ati ingorane abona asigaranye nibijya biharuro vya 40% na 60% mu kugena abantu mu nzego. Hariho abo nabonye mu magrupe ya CNDD-FDD bakibona batowe mu nama nshingamateka, nabonye baciye batangura guhanahana mu magrupe yabo ngo abatutsi babaye benshi mu mugambwe, ngo bararaba neza uko bivye iprona bazava biba CNDD-FDD. Hanyuma mukuru w'igihugu nawe ukaca wumva ko afite ikibazo c'ivyo biharuro, aranavuga ati nta kintu kibabaje nko kubona umuntu yarashoboye amabanga ariko sinshobore kumugena nkabuzwa na 40%, nk'uko yoba avuze ko urwo ruhande ruvamwo 40% ngo wari urimwo abantu badashoboye ku buryo yisanga ateza kugena abantu ataco bashoboye, abari babishoboye bari mu rundi ruhande, mwagasanga ivyigwa shingiro riramuboha. Rero kimwe mu ntambara nibaza porogaramu basigaranye hariho ico, kuko naco nyene carabonetse mu gene batwaye muri imyaka iheze, aho ivyo biharuro bitavuzwe vy'ukuri wasanga bakumira, bafatira ikumira ryafatira ku bwoko rigafatira no kuri politike. Hariho gukumira abatutsi mu nzego, hariho gukumira abasenere kuko bari mu nama nshingamateka. Uravye ko amasezerano yarusha yavuga abantu bafise ibibanza bari bafise mu nama nshingamateka bobaye bategerejwe kuba bagenwa no mu bindi bibanza. Rero ikumira ryahora rihagaze cyane ukwirukana abatutsi aho bitavuzwe ko bazoronka 40%, nkuko ndabivuze ko dufate nk'akarorero nk'urwego rw'ababura amatari muri leta biravuzwe aho bavyubahiriza, ariko ugeze nk'urwego rw'ababura amatari kubera aho bitavuzwe, babura amatari 18 igihugu gifise, wasanga babura amatari b'abatutsi ari 2 canke 3, avuga bajya abasirikare 2 w'Ibururi n'uw'Imwaro, hakaba umukenyezi yatwara mu Ruyigi asanzwe ari umukenyezi w'ubugendaniro mukuru w'igihugu, avuga ati n'umututsikazi ntabyo nzi, ariko wumva ko hariho bene aho hantu hose bitavuzwe abatutsi baca bavamwo. Uravye abatwara indero mu ntara usanga ari nk'umututsi umwe canke 2, abatwara amasentare mu ntara, abatwara indero mu ntara, abatwara ibisata byose bikomeye mu gihugu, byagera ku batwara ipererezaho mu ntara bose usanga ari ubwoko bumwe. Rero numvise avuga gutyo ko ikibazo asigaranye ari 40 na 60, nibaza ko intambwe ikurikira ayo kwikurako ubwoko yoba adashaka abona mu nzego. Rero sinzi kuguma bigizayo mu mpera iyo bizogarukira, kuko umugani wa Faustin ati wanka opposition hanze ukayihamagara iwawe, buriya muri uko kwigizayo azisanga hageze kwigizayo abo basangiye urugamba nabo kwigizayo bamwe mu bari kumwe, azoguma abona hari abandi umenga n'intambamyi, aguma asigura ko ari bo bamubujije gushika yisange hanze nawe yagiye. Hari uwundi yagize ikibazo Innocent yishuye ko neza tukaje twese, numvise nayo kuvuga ko ariko kuntu Innocent Muhoza cishuye biratomoye, ikica abantu badutuka yabaye ati bavuga ngo muri kite, ngo muri CNDD-FDD, nibaza ko batakumwanya. Je nuko intama hari umwe muri bo yigeze kuja kurondera umunyamabanga nshingwabikorwa wa Focode, aramubwira ati mbega none ko Pacifique tumutuka imisi yose niko yereka ataza kutwishura. Hanyuma nawe arababwira ati none ko mwebwe mu mutuka mukagira Imana ntabishure, ingorane mufise niyihe? Ntimwumva yuko mumututse ibyo mutuka biba bifashe? Nimunezerwe rero nukuri ntihagira abantu bitega ngo ejo ngo bazonduka cyo nishura. Nta kujya Innocent yishuye niko nanje meze, nta mwanya mfise w'abantu, ntawo mfise nobabwira yuko rya space atarizo nigera numviriza. Abantu barambwira ngo umviriza ngo uyu munsi bakuvuze kwibi, ubundi munsi ngo nakaye kuvuze kwibi ngo kuri YouTube ngo nakaye gututsira. Ndababwira nti mana yanje je mumpa amahoro, nguma ku gikorwa ndiko. Nimba hariho umuntu ariko aratabariza uwiwe banyuruje umpamagare, nimba hariho umuntu avuga ko afungiwe ubusa
umpamagare aho ndaza kwitaba. Nimba hariho umuntu asaba icyiyumviro kuco yibaza igihugu kimwe twosangira ivyumviro kugira tugikize, aho ndaza kwitaba. Mugabo ngo je nzota umwanya wanje kuza gusigura abanuka, ni ukuri n'igikorwa cabo, nimba babihemberwa nimba batabihemberwa, ni ukuri niko kazi kabo, nibagakore. Nawe mukumbaza wabivuze neza cyane, bavuze uti abagutuka, ni ukuvuga ko ubwo butumwa bakora ubutahura ko ari ugutukana. Rero bareke igikorwa cyabo cyo gutukana bagikore, nibongereze n'ukuri umwete wabo. Jewe sinzobagora, sinzoza kubishura, ntituzoza guhangana, ni ukuri nibanezerwe, bakomeze ibanga ryabo n'iryo batoranye, nibaribandanye. Je nta ngorane mfise kuri bo, nta n'urwango ndabafitiye. Ntihagire uzokwibaza ngo twoba twankana ngo ndabanka kubera ivyo bavuga bantuka. Ejo uzogira ikibazo nzomwakira kujya nakira abandi, n'abarondeye kunyica narabikoze, nzoguma ndabikora kujya, nta mwanya nzota kuri abo bantu. Mumbabarire, hariho abantu benshi barambwira ko babaye cyane iyo bavyumvirije, muhumure bareke bakora igikorwa cyabo, nanje nkora igikorwa canje, n'abandi turi kumwe dukora ibikorwa vyacu. Abagira bati turabe ingene igihugu gikira, turabe ingene dufatanya dushiramwe inguvu, turabe ingene ibibindi intwari ikora vy'akamaramaza bija habona kandi tubigwaye. Abo tuje hamwe tubandanye igikorwa cacu. Ababona ko batoranye kudutuka no kuduca intege, nabo babandanye igikorwa cabo. Mugani bamwe muri Bibiliya ngo reka byose bikorane, nibakora akazi kabo, natwe dukora akacu. Ntawo buza umuntu kwiyumvira no kuvuga ibyo wiyumvira ku bandi, ni naco tugwanira uburenganzira bwo gusohora ivyumviro nibavuge ivyabo. Hanyuma sinzi ko mwumfashe ikibazo gikomeye cyane, mubona noba ntavuze ko bambagije ikibazo mwabajijwe mwese na Demokrate Leonce yagize icyo kivuga ko Muhozi kubizokurikira kunyishu abona mu gihe mubona yuko kumbure aho bigeze atacyo bagisigaye cyo tangaza abantu ku vyotuma haba impinduka. Hari n'uwabagije ati ndabona akaza kanyuma nanditse ngo mbega umukuru w'igihugu adafata ingingo yoba by'ukuri ari watwara igihugu cyangwa n'abandi bamugira ko pressure bamutegeka ibyo agira. Yongera ati intwari ikora nk'uko bariko barakora idafata inyishu kibazo na kimwe, ibisigaje umwanya ungana gute. Ku cyambere cyo kwibaza ko Perezida Ndayishimiye ari abandi bamutegeka, ni kosa rikomeye umuntu byabishikira akiyumvira ivyo bintu. Mu myaka ya mbere ya Perezida Nkurunziza abantu barakoze iryo kosa umwanya munini. Ubwa mbere bavuga ngo Nkurunziza n'umusenzi, yari umuntu mwiza, yononewe na Rajabu. Nkurunziza tubona arirukanye Rajabu aramupfunza. Mu nyuma ngo Nkurunziza yari mwiza n'umusenzi, yononewe na Adolphe na Bunyoni. Adolphe arapfa, Bunyoni niko baragumanye, ariko ishusho Nkurunziza yahavuye atwereka abayisumba n'ibyo twaba turiko turumva. Jewe umunsi by'ukuri naheburiye ko Nkurunziza, nkavuga nti nanabyanditse ico gihe nti ndahebuye nta kintu na kimwe atazokora n'umunsi baturi bisoko nkuru ya Bujumbura. Bijya bintu mbonye akoze ibintu nkabijya, naciye mpebura, kuko gufata ugaturira 20% y'ubutunzi bw'igihugu umunsi umwe nta kiba gisigaye. Kwa Evariste Ndayishimiye umuntu yarashobora kugira ati kumbure kuko hariho aho byashika akagira imvugo nziza, mugabo ingiro ikaba itandukanye n'ivyo avuga. Ngomba ndabwiza ukuri ko Ndayishimiye nawe namuhebuye ijyanyuma, ntabona neza ko atana kimwe adashoboye gukora ni muri aya matora. Ibintu yakoze muri aya matora ni ikimenyetso kitabesha ko ata kintu na kimwe adashoboye gukora. Nimba kuzokwica abantu, nimba kuzokora ubwicanyi bumwe burengeje ubwenge, nimba nta na kimwe umuntu ashobora kwemera kwiba icese kujya hanyuma akaza akabyemanga akavuga ko ari Imana ibikoze, mwitege ko ata kintu na kimwe adashoboye gukora, kandi azobikora mu mwanya azoba kihari. Abarundi gusa abatangara bazoguma batangara, ariko abantu ntibitege ko ata na kimwe adashoboye gukora, kuko aravyemanga kandi akerekana neza ko ari amategeko yiwe. Umwanya yo bazomara ni iki yaba Innocent Muhozi, yaba Leonce Ngendakumana bavuze, na Faustin arafise uko yakivuze. Uruhara runini n'ubwo abarundi babiraba biriko birabako bavyakira. Umwanya azomara n'umwanya abarundi bazoba bagishobora kwemera ivyo bintu ko bibabako. Umwanya azomara n'umwanya abarundi bazoteba kwiyunga no kwitunganya kugira ngo ivyo bintu babihagarike. Niwo mwanya afise. Inzira zishobora guca henshi, bishobora kuzana henshi nkuko byavuzwe. Innocent Muhozi yagize ati mu rugamba rwa gisirikare,
Leonce Ngendakumana yagize ati birashobora gufata urugamba rwa gisirikare canke bigafata inzira ya politike harimo n'ibiganiro. Hari n'abasirikare biwe burya batavuzwemo kuko sinibuka wabivuze umenga ni Faustin yibukije ingene ku ntwaro za kera mu mugango umwe nyene ushobora kuvuga uti repubulika ya mbere yari imeze uku, iya kabiri yari imeze uku, iya gatatu yari imeze uku. Hariho aho bagera bakarenza urugero ugasanga no mu biyiwe bonyene baravuze bati ibi ntidushobora kuvyihanganira, bakabanza bakabihagarika. Kenshi bo iyo biciye muri abo baragira ico bakosoye, ariko muri rusange usanga intumbero ikiri ya yindi, gushika haba inyuma nabo batinda izo nzira zagiye ziracibwa zikabafasha ingene impinduka itinda ikaza. Ariko impinduka y'ukuri ni impinduka ifashwe mu minwe n'abarundi. Mvuze nti n'abarundi mba nkovye kuvuga iki? Hariho imvugo nyinshi numva utugwi duto duto usanga twibaza ko ariko twonyene dushobora gukiza igihugu, ugasanga no mu ngendo bafata bavuga bati twebwe turi beza, turitunganya, turashoboye, bakaca bafata ingingo yo kurwanya abandi bose basigaye. Uwufashe iyo ngingo ntacaba ariko arafasha, aba ariko akomeza bwa butegetsi nyene, kuko ufashe ingingo yo kurwanya abandi bose, ubwa mbere bwo ntubutandukanye na bamwe ugomba kurwanya, kuko nabo nico bakora. Abasendefite bavuga bati ni twebwe twenyene, abandi bose ntibarimo ntaco bamaze. N'uwundi avuga ati je nzokiza igihugu mugabo ni kagwi kanje konyene, abandi bose nibabi ntaco bamaze. Ntatandukanye gose na sendefite. Umuntu ashaka gukiza abarundi ni iyi mvugo yo kwa Innocent Muhozi agira ati tuje hamwe dufata ingingo, kandi ingingo dufashe yo guhindura ntibi ngingo izivuga ngo tuje kwihora aba bari bahari. Ibi ngingo ivuga iti tuje gukiza igihugu, ibintu bihinduke, tugihe uwundi murongo mwiza, abarundi bafatanye. Nayo uza n'izindi mvugo zose z'inzankano, agwiza inzankano, ntaho mbona ko atandukanye n'abasendefite, kuko ari urwanko nabo bararuzi, baragwigisha bikwiye. Si uko rwigishije na bamwe, rwigishijwe n'abandi bica bihinduka biba bisa. Ku bwanje ni iyo ntumbero y'ukuja hamwe no gufatana. Ntibisigura gufatana ngo bisigura ngo twese tuba mu kagwi kamwe, sico bivuga. Gufatana n'intumbero hanini. Je simvuga ngo abantu bacika intege bitunganya, umwe wese kuca ashoboye ngo mandakigarukako, umwe wese kuca ashoboye nagikore. Mugabo mu kugikora agume yumva ko aje kugikorera abarundi bose, hanyuma ejo atera kwega n'uwundi wese avyumva, baje hamwe babikore, maze umugwi w'abavyumva ugume wago kuba munini gushika iyo mpinduka ize. Kandi umuntu agira ijisho ribona ibintu muri rusangi. Muri rusangi nshatse kuvuga ko hariho ibuye wewe uzana, n'ibuye n'uriye ataje mu mugwi wawe jiwe, naryo nyene rifite ico rimaze, naryo nyene ukariha agaciro. Ivyo nivyo bizotuzanira indongozi nziza vy'ukuri zikiza igihugu. Nayo ubundi dushobora gukura abasendefite tukazana abandi basendefite babikurusha, na Ndayishimiye na Ndikuriyo, ugasanga twaronse babikubarusha. Rero iryo jambo riguma rihambaye. Umuntu acanishamwe abarundi ntacamaze, umuntu yunga abarundi arahambaye. Tugume kuri aho hantu, hanyuma tuvyumve ko impinduka itazizana n'umurundi wese gushika hariya ku gatumba. Umuntu wese ariko atuma muri buno butumwa ntihagire uwitega ngo ni Innocent Muhozi azobinkorera, ni Leonce azobinkorera. N'umwe wese muri twebwe afise uruhara rwiwe kugira ngo iyo mpinduka ishoboke. Ego, Pacifique ntazo murakoze. Reka twakire umugwi w'abantu bane bari ku murongo banyuma. Alice nimba muriko muranyumva tubakire, kuko dusanga iminota 12 isigaye ya kino kiganiro. Abaza gufata amajambo mugerageze ntimusubiremwo ibibazo vyabajijwe n'abandi, kandi mugerageze gutumbereza uwo mwifuza kubaza. Sinzi uwo duhijambo ubwa mbere Alice Hakizimana. Ego, uwa mbere muri umugwi hanyuma ni François, ngira ngo yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Mekiade acayitegura ikazanura inyuma yiwe, hanyuma Jean Marie uza guhereza ni Muterane. Ego murakoze. Ego ndagize mwiriwe, ndahaye mwiriwe abatumire ndetse n'abariko barakurikira ikiganiro. Namwebwe abamenyesha makuru ku kigoro mwaba mukora kugira ngo dushikirize ibiganiro bijanye n'igihugu cacu. Ego mutuge kwijambo akabazo mukabaza nde? Jewe intererano ni nk'intererano ku bintu byerekeye ibinyamakuru. Ego kuva muri 2015 nta ibinyamakuru ntivyigeze bisubira gukora uko byari bitegekanijwe, ariko umukenyuro ubutegetsi bwazanye ubu, nimba hari umumenyesha makuru agendera ubuntu mu gihugu c'u Burundi,
baragerageza ibishoboka byose mu gihe baba babona ko asatira ku bibazo bijana n'ubuzima bw'igihugu. Aha singovye kugira ndashobora kuvuga nk'umuntu yahora akora kuri radio Isanganiro, yahora akoresha ikiganiro ku nama. Murabona kenshi yarakunda kubaza ibibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu, ariko murabona aho yimuriwe. Si kuvuga ko ahanzwe mu bibazo vya politike, ariko murabona ko baca umugani ngo nta muntu avuga n'injya mu kanwa. Ico kibazo kirisiguye. Hama ikindi kibazo ndafise akabazo ngomba kubaza uwo muntu Leonce Ngendakumana. Yagwanye intambara nyinshi zo kwishira no kwizana kugira imigambwe myinshi mu gihugu c'u Burundi, ariko ubu tukaba tubona ko umukenyuro w'ubutegetsi bw'ubu ni gufata n'umugambwe ukomeye bakawusambura. Aha turarabira kuri Sendere ukuntu bahaye ujya muntu Nestori yakorokeye mu mutego atarazi, yibaza ngo ariko agwanya Gwasa oro, naho yibaza ko bazomuha igiti kumwe bahenda umuntu bakaba urabona iprodede yo kwambaya haga ibiki, ariko murabona ibimushikiye. Je nibaza yuko Leonce Ngendakumana yagwanye intambara nyinshi, akwiye kuja arahanura ayimishuhira muri politike kugira bamenye ukuntu bigenza muri politike, ntibaje mu rukino batazi. Nka Nestori yashoboye kwiba umugambwe ananirwa no kwiba amajwi. Tugira amahoro. Murakoze cyane France no kubahiriza umwanya. Ugira kabiri Alice ku rutonde mwatanze ninde? Ego Melchiade yo kugura akamikro kiwe agashikiriza ikibazo ciwe. Amahoro neza ndabaramukije. Mwiriwe. Ego ndabaramukije n'abatumviriza ngaha. Nabo bantu baza baradufasha mu gutanga umuco. Akabazo kanje ndafise akabazo kagutse, ndashaka kukabaza abanyepolitike bari ngaha, nibaza ko ari Leonce Ngendakumana gusa. Hanyuma peut-être n'abandi nka bashobora kuza barafasha mu vyiyumviro n'abiriye nka ba Pacifique ba Parseme, ngira nabo nyene bashaka kuja guterera mu nyishu. Jefise ikibazo kijanye n'ivy'imigambwe. Urabona ko ngaha mwavuze cane ibijanye nuko Uburundi buriko bugira twagwe byaramaze kuba, urumva parlement igizwe n'umugambi umwe, bugira butwarwe n'umugambi umwe. Nico kibazo kihari, kandi urumva umugani sinzi wakivuze Megan Pacifique yavuze ati vyaratebo, bari bamaze iminsi babivuga, bareze igihe umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabivuga, hanyuma biriko biravugwa. Ego Melchiade mutagarutse ko byo bavuze, tumbereza akabazo baze kubishura abatumire bose. Ego ikibazo n'ikibazo c'imigambwe yitwa yuko ifise imigambi gusubirira opposition. Bano yo gusubirira umugambi uri ku butegetsi, donc les partis de l'opposition. Je nashaka kubaza donc umuntu w'umunyepolitike ari ngaha canke umuntu ashobora kuba bitahura cane. Ndavye le système politique y'u Burundi, ndabona yuko ukuntu guhera haraheze nk'imyaka itari mike, ubona yuko opposition igenda iba affaibli gushika ku rwego rwo hasi gose kabisa. Hanyuma donc vyo kuvuga yuko tuzotwagwa n'umugambi umwe, donc umugambwe CNDD-FDD uzotebuka ukihariza inzego zose uhereye muri mu rwego rwa parlement. Donc vyari ibintu biri previsible. Jewe kuri jewe nkoresha amaso y'uwanje, vyari ibintu biri previsible. Uravye ukuntu bashika kuri terrain, bashobora kuba bakoresha inguvu za politike nyene nk'uko bamwe donc abantu babivuga bagira ama analyse, ugashira mugabo hajya naho nyene naho ufise inguvu za politike. Hariho abantu abarundi bamwe bagaragaza vraiment nk'abantu bari donc atari umuntu ufa gutora ku mukingo. Donc meme na iprona abene gihugu donc abanyagihugu whatever barabagaragaza vraiment ukabona yuko ari ntambara bigoye. Ntimurabaza akabazo mufise Melchiade, akabazo mutumbereze akabazo je mfise akabazo ko kuvuga ati eske hariho opposition yafise imigabo n'imigambi kuzatwara igihugu umunsi umwe.
hariho ese ibintu bihari kuko imigambwe igaragaza ese abantu badashobora no gushika muri commune kanaka badashobora no kuduga muri province bigumira haji Bujumbura bagira amakomantere ku maradiyo makeya hari n'ibinyamakuru bike bihari urashobora kuvuga yuko ejo canke ejo bazova batwara igihugu opposition imigambwe idatwaye igihugu ni bande bazotwara igihugu bazosubirira uwo mugambi umwe ukomeye ushobora gushika twarumvise umukuru secrétaire général w'umugambwe avuga ati twese dusaba abaperezida n'abamandateri hose mu makomine yose ahantu hose habaye hari amabiro de vote none imigambwe yindi iri prêt yo gushika aho hantu hose iriko iritegura ni yahe kuko nitushobora kwanda turiko turavugira ngaha dukritika ata stratégie dufise ata stratégie turiko turategura baza kubishura Mekiyazi nabo nibaza ko ikibazo cumvikana bashobora vrema kuvuga ati donc politique tuyitegure gutya na gutya isubirira gutya na gutya sino ata mugambi ukugaragaza vy'ukuri vyo gusubirira umugambwe uri ku butegetsi ucubandanya akazi kawo ukora neza cyangwa udakora neza. Murakoze cyane Mekiyazi Alice sinzi uwo mwateguye ukurikira ni Jean Marie yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Ndaramukije mwiriwe canke mwaramutse mwiriwe cyane mwiriwe aho mperereye namwaramutse kuri bamwe ngira mbanze gushima ikiganiro n'abagiteguye ni ikiganiro ciza cyane nshimira n'abatumire bari hanze n'abari mu gihugu baba abari muri politike canke abari muri societe civile numvirije cyane ndi mu Barundi baba hanze je mu Bwongereza natangwe gukurikiranira hafi ibyo mu Burundi mu 2015 n'ubu ndabandanya jewe mu vyampagurukije ni kubera ndi mu bemera yuko demokrasi ariyo nzira ishika mu Burundi izofata imyaka 10 imyaka 100 nta yindi nzira mbona ishika mu Burundi. Ivyashitse rero ivyashitse mu 2015 kuri jewe nibaza yuko twobiha uruhara bikwiye naho tugeze rero aho tugeze ubu ntibintangaza ikintu cya mbere nagira mvuge icya kabiri nagira nshikirize nuko jewe aya matora yabaye jewe narashimye cyane narakengurutse ku buryo yatweretse neza atagukekeranya isura n'ibara ry'umugambwe uri ku butegetsi yarakuriye umugambwe uri ku butegetsi warakuriye agashitsi abana bariya kumbura bagifise ibizigizigi cyangwa bafise ibyizero cyangwa ibibaza yuko kumbure bazo kubita agashi iburu demokrasi gasubira igafata ikibanza ubu twaragiye mu ntwaro y'umugambwe umwe n'amatora azokurikira azobuyo icabaye mu Burundi kigomba kibandanya nico no kwita accaparement du pouvoir canke un coup d'état manqué qui a donné l'occasion à un coup d'état réussi et iyo coup d'état réussi iyo yabaye ni turimwo twinjiriyemwo en partie qui carrément instaure un pouvoir de parti unique igafata ubutegetsi ikabigira progressivement bamwe turorera abandi twizera yuko bitazobandanya ariko birabandanya biri mu bice byose mu nzego z'umutekano mu nzego muri administration mu bisata cy'ubutunzi hose turabona yuko ariyo ntumbero icya kabiri nagira nshikirize igituma je amatora nashimye nuko osi kandi yaratweretse na limite ibihengeri na faiblesse ya opposition kandi nibaza ko abanyepolitike baba bakera canke abavuba bazohakura ikigo ariko kandi icya gatatu nashimye jewe ndi mu bizera yuko ari Abarundi benshi mu miliyoni bashira demokrasi imbere bavuze iby'ubwoko mu menyesha makuru twese twubaha Innocent Muhozi yatanze umwihwezo avuga ati nta nzira mbona ishoboka ariko jewe cyo nashimye muri amatora ngeregeje kuba positif Abarundi barerekanye yuko banyotewe demokrasi kandi bakizera igihe izofata
rero notera intege abarundi bene wacu baba bari za parseme canke bamwe politike mu Burundi, abo barundi turatira intege babandanye bazogwanira demokrasi bacishije mu zindi nzira. Jewe ico uruhore no kubitira ubutegetsi umugambi ku butegetsi nuko burya hari ibikorwa bikorwa bikalegitima ibindi. Jewe naho ndashobora kuba mfashe inzira yo kugwanira demokrasi nshishije mu mahoro canke nshishije mu kwihangana, ariko sinzi ko ugwaruka rwa vuba bagifise amaraso ashushe bazokwihangana nka jewe nshaje. Rero iyo legitimite mwebwe muvuze ko mushaje jamani no kuvuga yuko mufise imyaka ingahe? Nzoyikubwira hanyuma. Burya tese anombre sinzi ko nshaje cyane. musoze tukiduha ijambo kuwanyu turagateze sorezere ko ndagira ntago umwihwezo wanje ko nabibona nk'umuntu ari hanze kandi nkurikanira hasi kandi nizera ku munsi urizina politiki demokrasi izotsinda igatsimbatara. Ico nagira nshikirize kandi ico kibazo cambaza umushinga ntahe Leonce ari mu politicien w'inararibonye kandi ari mu gihugu. Mu kintu nabonye faiblesse ya mbere, ennemi numéro 1 de la démocratie burundaise, c'est l'opposition burundaise. C'est une opposition désorganisée, itagendera ku principe, demokrasi igwanira itayubahiriza mu migambwe n'amakoalisyon barimo. Ibyo nabibonye mu migambwe muri senarede narahaciyemwo, ndi mu mugambwe mu Burundi wa CDP, narakurikiye ntuzenya ingene amatora yagenze, mbere ndabaza nti mbega aya matora tugiyemwo niba twiba tuzokora iki? Ngo tuzobimenya ngo tuzobirabwa ntibazoyabiba kandi tuzokora. Niko vyagenze. Hanyuma rero hariho coalition Burundi bwa bose. Siyo ya mbere ibaye, hariho n'izindi zabaye. Iyo coalition yavutse mu Burundi ubu abapolitisi haba gatwe kabo, haba ku migambwe, haba ku makoalisyon, ngira twese turahuza yuko atayinzira ihari ishobora gushika yo demokrasi abarundi bose tutagiye hamwe. Kuko tutagiye hamwe ngo duharanire demokrasi, nukuvuga tukabanza tugakomeza imigambwe yacu, tukubahiriza demokrasi imigambwe yacu n'amakoalisyon turimo, kandi tukarondera des mécanismes réels et concrets zituma bibaho kuri iyo demokrasi ntizoba mu myaka 10 cyangwa 30. Kuko umugambo nagira mbaze Leonce rero iki kibazo nyakubahwa Leonce, ibi bintu umwezo mbona mwarawubonye, ngira yumvise akabaza kubishura, araza kubishura cyane. Kumbure twoje hamwe mubona bishoboka canke kumbure dukukuruke. Murakoze cyane. Ego umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro ni Muterano. Mwiriwe neza. Ego mugerageze gusongora umwanya uri kuragenda uri kuriterera amasaha batumire baba baduhaye kumara ku murongo abari karagenda, tumaze kurenza ku minota 5 ku mwanya wahari w'ikiganiro. Ego reka nterere ntarengeje umwanya. Murakoze, ndashaka kubashimira cyane ku biganiro byiza muri ko murakora. Ndashaka no gushimira cyane abamaze kugira ivyo bashikirije byose, numva umenga bayazi bahuza, kandi ndabona yuko umenga turafise n'inzira yuko baguma hahana nyene bataguma bajuragirika. Nashaka rero guhera ku kibazo ca mbere, nagomba guhera kuri mwebwe mwe mudutegurira ibi biganiro. Mbega mwodufasha gutegura ibiganiro tuvuga cyane cyane icokorwa kugira ngo tuve aho tugeze mu Burundi, tukavugana ivyokorwa. Mbega mubona aho biki, nimba ari abantu baza kuvuga bati harakwiye abantu baja kugwana, mugategura uwo bivuga n'uwo kumbure n'uwushavuga ati oya ivyo sivyo, mugabo tukavuga ibintu vyokorwa, ntitugume tuvuga amakosa ya CNDD-FDD kuko ico kibazo turamaze igihe kirekire tukivuga, twararushe mu bisanzwe. Hariho n'abantu batarakivyumviriza kuko nico cabazanye. Icya kabiri ndakibaza Leonce, nk'umunyepolitike. Leonce arafise experience ikomeye cyane nk'umunyepolitike kurusha benshi mu Burundi tuzi, kandi yagiye mu makoalisyon menshi, yaragiye mu kibiri muri yaragiye mu kibiri muri
yaragiye muri Burundi mu mizero y'abarundi, yaragiye muri Burundi bwacu, kandi hose ukabona umenga aya makoalition ntaguma ntasbandanye ntashobora. Burundi bwacu sinzi ko iyo Bu- coalition yabaye cyo mugombye kuvuga Burundi bwa bose. Burundi bwa bose, Burundi bwa Mhm. bose. Mm. Yego, nashaka nawe ndamusabe adufashe kurondera, ngira ngo ntabazobura abo dufasha kurondera umugwi w'abantu boshobora kwandika neza igituma vyanka ko ayo makoalition atera imbere nuko abantu baja hamwe. Yego. Bavyandike, baduhe raporo itomoye, abantu bazoyisome hamwe, duvuga tuti turabonye raporo yasohotse impapuro 50 ijana y'igituma abantu vyanka ko baja hamwe n'amakoalition banka ko akomera. None Nje rero bose mbandanya, mubimutumye kugatwe kiwe canke oya kuko abikorera mu naba mugambwe Frodebu canke muri oya Burundi bwa bose. oya Leonce ndamubwiye nti arashobora no kuvyandika kuko ndaza arabishoboye, mugabo arashobora kurondera equipe bokorana y'abahinga no ku gatwe kiwe canke muri coalition arimwo, bakadufasha Yego. bakazodusorera ikintu, ntituzoba tubagoye cane, uzovuma turiha nukuri. Mm. Hanyuma Faustin, ico nagomba kumubaza sinibaza ko ari co reka ndakireke, kuko Faustin aragira aradufasha cane nk'umuhinga, muga hari igihe avuga nkaca niyumvira nti ubwo by'ukuri ariko mugabo aranadufasha kuko ari no mu Burundi, nico gituma nico kibazo nagira ndakireke. Ubwo burya nta na rimwe hari atatuvungurira ko iyo ariko aratubwira yuko ngo za Chama cha Mapinduzi canke ahandi hantu hose nabo nyene batwaye, yoba ariko agomba kutubwira yuko CNDD FDD yoba imeze nk'iyindi migambwe kw'isi tuzi, ifo yuko Yego. ibintu twiga kubinoma uko biri. Bon, Murakoze cyane. nibaza yuko ico ndakibaje ahubwo Pacifique wewe muri experience yiwawe mu byo wagiye urasoma, mu byo wabaye, mu byo wagize gute, woshobora kutubwira ingene umugambwe woronka umugambwe haba mu karere cyangwa kw'isi ugereranya n'ivyo CNDD yagiye irakora, kuko turakunze kugira kwihenda ugasanga tugombye gufata intwaro nka Republika ya kabiri, sinzi nk'iya mbere siho nari, iya kabiri nari naravutse, iya gatatu narayibonye nayibayemwo, ugaca usanga abantu bakagomba kukubwira yuko CNDD cyangwa amatora yabaye muri 93 bakagomba kukubwira yuko umenga nico kimwe na yobubu CNDD ukamenga twese twari duciye ubwenge, twarabonye kuri Kumbure muteramye ngira akabazo mwabajije karatomoye aho karatomoye. mugiye gutwara kanya baraza Ego, kubisha. reka mbaza kanyuma ari nako nza gushika kuri societe civile na Muhozi, ngira nabo nyene na Pacifique nabo nyene arimwo, ndagomba kubasaba naho bigoye navyo nyene boshobora kudufasha kurondera abahinga bashobora kutwandikira, cyangwa abo nyene nabo nyene n'abahinga amabi CNDD yagiye irakora gushika kuri uno mwanya, tukayashira mu igitabo kikazosohoka, hanyuma tukabibona tukareka gumwe tubona utuntu kuducagucagu tuvuye muri za iteka tuvuye, mugabo kikaba igitabo kiri nome le crime du CNDD, tugafashanya ico gitabo kikaboneka. Hanyuma icyanyuma ndakibajije bose, hokogwa iki gisa nico ntuzenye, hokogwa iki kugira ngo twese tuje hamwe, abantu bose tuje hamwe, abadashaka bamwe bavuga ibya kitu tukabareka bakaguma muri ivyo vyabo, mugabo abantu bashaka gukora kugira ngo kijya gihugu kive hajya kigeze, hokogwa iki hankiki kugira ngo tuje hamwe twese tugire amahoro. Murakoze cyane muteranye. Ego, reka tugaruke ku batumire, reka mpere kuri Innocent Muhozi. Hari utubazo mwagiye mubazwa, mugabo hari bajije ubwa mbere yitwa François, kumbure ngira mwatahuye ikibazo yagombye gutanga ku karorero kumumenyesha makuru mugenzi wacu Jerome Niyonzima asigaye avugira leta y'u Burundi. Mbe Innocent Muhozi, kuba datahura umumenyesha makuru ntare kuriwe kugenda gukora muri leta no gukorera mu gihe atambaye uwo mutamara umumenyesha makuru, ibyo ni kosa kugira ngo mutahuze uyu François yabajije. Hanyuma muraheza mwishure n'utubazo twabajijwe na Melchiad kubijanye nuko hoba hariho umugambi kubitwa ko ari imigambwe iganirwa kurondera ubutegetsi opposition, n'utu twanyuma tubajijwe na Jamari na Muteramyi, kugira ngo muze murahana ijambo ducunguze umwanya mwete. Innocent Muhozi, nimba munyumva? Ndakumva. Yego, mutangure. Reka nje kuri iki kimwe gusa cy'umumenyesha makuru. Umumenyesha makuru afite uburenganzira bwo kureka uwo mwuga kaja mu wundi mwuga. Kureka kuba umumenyesha makuru kaja gukorera leta birashoboka, niba ubona iyo leta iraho n'ibyo ikora atakibazo iguteye, no kuri uburenganzira bwawe. Sanga ubona ugiye kumakiya
ibyo biziga byose baba bariko baraproduza kumenga ni machine go produce ibiziga birakuraba yini conscience yawe na histoire n'akazoza nihagera kubaza abantu umwe wese icyo yakoze uzo kwisigura nta tegeko ribuza umuntu kuva muri iki baje muri kiriya ntaryo kabisa abantu ndamubeshe arafise imbozi yiwe ikiboneka nuko agiye gukorera abantu ata muntu afise umutima akwiye gukorera niho nogarukira nayo handi muri rusange umumenyesha amakuru arashobora guhindura umwuga akaja mu wundi mwuga akaja mu bindi bikorwa etc mu gihe ari ingirakamaro mu gihugu nta kibazo kirimo mugabo niba ugiye mu bintu gukorana na association de malfaiteurs aho bibaye ibindi reka ngarukire ngaho ngira ngo ego ariko hari n'utundi tubazo twabagijwe n'uyu Melchiad aho yabajije ati mbega mwumvira ko imigambwe koko ihari ifise imigambi ishemeye yo guharanira gukura ubutegetsi canke bari mu bindi bintu cyabajije na Melchiad reka mvuga abantu nzi hari abantu nzi ko ikibaraje ishinga ari uko ubutegetsi buhinduka ariko igihugu gitwarwa neza kikamera neza abantu des individus ama organisation yabo sindi sure yuko afise capacité yo kwiorganiza kugira ashike kuri ivyo bintu mugabo ntawo bajuja de manière simplifiée ngo yibaze ko ataco batanezwe ibibazo biri mu Burundi we barabinezwe cyane kandi baraje umutima nabo nyene kuko bari victime mu bandi ari mu gihugu hagati arabahunze igihugu ibibazo babisangiye n'abandi barundi ubushobozi bwo gushaka kubihindura bakiye muri izo organisation barimo cyo n'ikindi kibazo abaja mu migambwe nabo kugira baronke igiti bimwe ko ndavuga ushaka kuja kurya uyo n'ukuri ntari kumuta ku mwanya nawe nyene ugira umugambwe wemera gukoreshwa n'aba cyangwa bariye kugira ngo aho yicara ashobore kuronka ingera ry'igihugu kubera adashoboye kwibeshaho ariko ararya igihugu ivyo n'ibindi mugabo hari abagiye muri politike kubera bifuza ko ibintu bihinduka kubera bifuza ko ibintu bera neza kurusha mu gihugu bashobora kuba bataratora inzira bo bikoramo kugira ngo bikunde n'abandi bari mu bindi byabo ivyo vyamaho naho nyene naho bivuga muri rusange ngo bikunde numva mwishije muri rusange Jamari na Muteramye sinzi ko ari cyo muvuga ku vyo yabajije nimba atacu mwongera ko inosa muhozi no ijambo rero bose ngenda kumana abajijwe n'abantu bose babajije sinzi ko mwagiye murandika utubazo mwohera kwishura kuri François kuri Melchiad kuri Jamari mwasangiye inzira ya politike no kubyo mwabajijwe na Muteramye urabumva ijana kwijana muduza akajwi gusa nubwo buriko burirangira abantu batangiye kuruha yego turabumva cyane ubatakure cyane mbanze gushimira no gushimira ibyo Pacifique yahereje ko ati uve mu migwi utana kumwe igwanyana iyo tubashaka kugira ingufu nyinshi ariko ntitwazikoresha mu kudatwebwe nyene cyanamwe nubwo ndaco rizomara ibigende cy'inkingo ngo barakimukengurukire hanyuma rero kanishure wa mbere bijya ntiyambajije wa mbere yabuze ati abantu bagiye ingene umugambwe CNDD bagiye gutakaguramwo imigambwe akagaruka kuri senere cyane ariko aravuga n'indi migambwe avuga ati abo bantu baza barahabwa imigambwe bavuye muri ayo mashami acagaguwe ntaco bashobora ntaco bashikako kinkaba baheruka gusambura senere ati ananiwe bashoboye kwiba senere mugo bananirwa kwiba amatora uko baza kwiba amatora nabo nyene bari kuba bafashije iyo baza kwiba amatora nabo bafashije ariko ibi bintu nk'uko imigambwe iziragenda icikamwo amashami yakigarutse ko cyane n'inyuma ni ibintu bibi cyane kiwe mvuga nti abantu bashinze imigambwe bamenye igituma bashinze umugambwe cyo baba bari kumwe kuri kiriki bagomba gukosora ibiba byananiye umugambwe kuba uri ku butegetsi ahandi ho bakana gushinga umugambwe baryo bona bari kubacaga bagenda bacagaguramo imigambwe batumvikana usanga henshi biterwa n'inyungu zabo atari inyungu z'igihugu n'abanyagihugu ugasanga ziterwa n'ubwishime ugasanga ziterwa n'ibintu bitari bike ariko bitajanye n'inyungu y'igihugu cyangwa abanyagihugu rero uzogume uhanura nk'abane so tuhanure abane so twabari ko turaganirana na hirya twese tuzaza tuganira
nta muntu n'umwe cyo muri igihugu cy'u Burundi tutaganira nta muntu ashobora kumbuza ngo tuganire na nabi ibyo nabyanze kuva kera navuze ati byo nzoganira n'uwo nshaka wese na cyane cyane abo baba bariko baradutera ingorane nta muntu yo kutaganira na mwene abo bariko baradutera ingorane rero ndabyemeye jewe namariko ndaganira impanuro zitanga ubwo bishobotse akazumviriza akazikurikiraho bidashobotse urumva nta kundi yagarutse ku migambwe njyano witwa Mediane byagaze ku migambwe ivuga rumwe na leta parti politique de l'opposition vuga yuko ari migambwe ifise ingufu nke cyane ifise ingufu cyane cyo gituma idashobora CNDD-FDD nta kinini yabeshemo jewe nama mvuga ndi imigambwe 37 iri mu gihugu yunanirwa gute n'umugambwe umwe mu gihe yoba yavutse ngo itosora amakosa y'umugambwe iri kuyakora nogenda gute rimwe nariko ndavuga iterwa n'ingene iyo migango yavutse ga imigango yavutse ikurikirana kurondera imiduga ariko iratangwa muri 19 na kangahe na 3 yari indi yavutse kubera ibiganiro byagiye biza biraba bimwe bitango by'amagaburanye byo kugaburira ibibanza imigango rero yavutse mwene uko ntuyiteka ko iki kinini yoza gufasha hari n'indi migango yavutse iherewe n'ubutegetsi bwe basambure nk'umugambi wicanguriye bayidondaguye ngo rero urumva nubwo hari ubwinshi bw'imigambwe cyane amavuga ni kibazo dufise no kwigambwe aho guharanira bya politiki hari imigambwe myinshi yagiye mu byo kurondera akazi usanga bari kubasaba akazi bari kubasaba udufaranga bari kubasaba ikibanza izo ngufuro zigacatsa nke urabyumva ego abantu bakamaza ngo hari imigambwe myinshi kubatayihari ubwa gatatu yavuze ingene yakurikiranye bya politiki muri iki gihugu cy'u Burundi cyane cyane bijanye n'indwara ya demokarasi indwara ya demokarasi ariyo yonyine yemera yofasha gushikira ubutegetsi neza abantu neza naje ikinda cemera uko nyene arashima hari byo yashimye bitari bikesha nka bitatu canke bine byo kuri aya matora ujya kuvyumva kumwe ba bose babyumvise je tuvyumva kumwe yavuze ati itambere yatweretse ifubura ya CNDD-FDD ujya nta matora mu matora yabaye mu Burundi afashije nkaya aya matora aya arafashije cyane abarundi ashaka kugira politiki yo guhindura mbe muri iki gihugu ujya CNDD-FDD navuze nti yari yahuye ujya iza kumenya ubwenge yari gutuma imigambwe badepite bake atacho bashobora guhindura atacho konona iyo migambwe yacitangura no kujyana igasubira namwe n'abaye aba mwavuze batukaguye ibyo bibanza ariko CNDD-FDD yari yamaze kubona yuko abanyagihugu nka benshi bazoyitora yaciye ifata iyo nzira yo kwiyahura iti nta yindi nzira dusigaranye nico gituma mbere byaciye bisigurwa n'inzego z'igihugu gusigurwa na seni bitiwe muri iyo nkinamico y'amatora ndamushimiye rero umuntu yagize umwigwizo mwiza cyane kuko hari abantu bavuga ngo aya matora yagenze nabi ni mabi yatwigishije n'amatora meza cyane hanyuma yavuze yuko yavuze yuko mwasangiye urugamba rwa politiki muri Senarede n'ahandi aranavuga yuko nimba ntibesha aracyari ku murongo ngira yo bari mu mugambwe CDP arabaza ati mbega aho tugeze tubandanye twe nawe canke dukukuruke waje narakubutse ya politiki mukandanye manuru gusa rero ibi yavuze by'amakoalition navyo narabibayemwo nabanje ndaba muri coalition de force démocratique muri miliyoni ndaba muri ADC indere ndayitwara umwanya muremure ndaba muri Senarede n'icyo nayiserukira ngaha mu Burundi cyo no ngaha mu Burundi nari ari cyicaro muri Zaburaya ariko aho yakwira ihenze gato muri mizo y'abarundi sinarimo ariko jamari nimba muri ko muranyumva mwugara ka micro mubandanye rero wose ngenda kumana ego ubundi mu runani Burundi bwabo siko ndi mu mugambwe muri runani izina ni yavuze ati twandi ukurinda kwandika kuko ibituma izinani zigira ingufu ngira atashika ku kintu na kimwe iraboneka icambere ubona imubwire mugabo icyumviro cyo ni cyiza cyane kuko byandika itova icambere izunane uko zivutse uko nyene abantu akacibumvikanye ko cyane zikavuga zitewe n'ibintu biba bibaye zikazivuga nka ADC ikibiri byatewe nuko amatora yibwe uwo mwanya nyene baca hamwe imigango 12
ariko batiteguye neza ingene bazoca babandanya. Harageze rero muri mwaka na 15 baratanatana, bamwe bagenda ukwabo abandi bagenda ukwabo n'agenda ukwabo bararundera nk'urusambutse. Icyambere rero burya ubutegetsi buraraba buti bajya abantu bagiye hamwe bazogutera ingorane bagaca bananiza urunani. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni uko muri izo nani hari ibibazo usanga abantu bikunda bagakunda inyungu, bagakunda ibintu byariko turavuga by'imbanza, bagakunda ibintu by'amarongo by'ikaro, bagacagenda bagakorana n'ubutegetsi bamwe urunani rugaca rusambuka. Icya gatatu usanga hari ubwishime bw'abari muri izo nani, kishima nk'umuntu ari jewe muri bajya wumve ashoboye, wumva afise ubwenge, nawundi afise ubushobozi. Ugasanga umugambwe uti muri ijya migambwe yose atari umugambwe w'iwanje. Ugasanga hari n'ababa imbohe za kahise, rimwe Pacifique yavuga ko kugwi s'abahutu tw'abatutsi c'imigambwe abantu baca baza baracanamwe bajyana n'ibindi yavuze ko tubyandika bikagwira, ariko bikuru bavuga nk'ibyo niyo byabujije izo nani kugira icyo zishitseko. Ariko rero ntawo ca atana sinzi uko bayivuga, kuko imbera n'imberuka izoba urunani rw'abarundi bose, imbera atari no kumigamba ba Pacifique bose bamye babivuga, abantu bose bamwe turabivuze. Burya hagiye tuzovuga urunani wigira kuri ibi byose twaciyemwo, bitazokwisunga iby'amoko, bitazokwisunga iby'imigambwe, bitazokwisunga ibi byo kurondera kwikunda kurondera inyungu z'utugwi tw'abantu cyangwa tw'abantu. Urunani burya ruri mu nzira uravye umuruho CNDD-FDD yaraye yerekanye. Ubwo runani jewe ndafise uwizero yuko ruzobaho, ariko mumenye ko ingwano ya politiki ni ingwano yo kwihangana, si ingwano ivuga ati ndagiye nzewe ndacakiye hajya nze ntwara. Oya, ni kwihangana bukebuke. Abantu bihangane rero ngo Pacifique yabivuze, ntibaje mu nzira yo kuzogomba kuzagira ati naka ndamugaye, naka ntaca ariko arakora, naka mezugura. Oya, ahubwo ubudasa bwose dufise, bamwe biyumvira amatora, bamwe biyumvira ibiganiro, bamwe biyumvira umuheto wuzuzanye ku ntumbero yo guhindura ibintu muri iki gihugu cy'u Burundi. Kandi icyo cyo by'imirimo nicyo bizokurikira, n'ubwo bazokurikira burya ibyo nicyo bizokurikira. CNDD-FDD burya uko yiyerekanye hari byinshi itazoshobora, kuko zibona cyangwa yavuga icyo itari bwakore zitoshobora. Ubu rero yarayiyerekanye, abantu rero nibafatire hajya nyene kugira ngo hacaboneka urunani rufise ingufu zikwiye ko bari mu gihugu hanze y'igihugu, kugira ngo ibintu bihinduke, abahunze bahunguke, abakungu bakungurwe, abantu bose bashire hamwe baje mu byo kubaka igihugu, gusabika nicyo gitunze igihugu gitwagwe neza, abantu babanye neza mu budasa bwabo, batera imbere, bateza imbere n'igihugu. Ibyo nibyo mbona nuvuga cyane kuko hari n'ibindi byamye bityo, ariko ndabona umwanya segera kumana ngira muze kuguma ku murongo tuze gusezerana. Reka duhe ijambo Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana, mwebwe mwabajijwe ikibazo na Muteramyi, niba ntihenze ngira mwacanditse mwogerageza mukishura. Faustin, sinzi ko muri ko muranyumva. Faustin Ndikumana, mikro irugaye, murashobora kugura mikro kugira mwishure utubazo mwabajijwe na Muteramyi. Kumbure ko ngira hari ikibazo cha connection mu kurindira ko Faustin kumbure yishura. Pacifique, nimba muri ko muranyumva, hari utubazo namwe bwe mwabajijwe. Mwishure ko mwishure. Ndabumva, ego ndabumva, mutuge kwijambo nubwo amajwi atameze neza. Ego turabumva Faustin. Ikibazo nabaje na Muteramyi isa n'ibyo bintu ariko arabaza n'abandi je nakarutseko musanzwe uko nabivutse niko ari wose ariko nanakanga n'uburorero. Murakoze, numva amajwi ariko aratunanira cyane, turiko turakurikira byose, sinzi ko mutwumva Faustin. Sinzi ko muri ko mutwumva Faustin Ndikumana, connection iri kuyatugora cyane ntituvyumva n'ukuri. Abanyuma bakatubwiye ko no kuyindi mirongo batariko barabumva neza.
ariko ngira ijambo icyiyumviro iyumviro n'inyishu yari bari yatanze bakeneye ego yumvikanye cyane ahanini yasiguriye uno muteramyi yamubajije ku bijanye n'imvugo ngereranyo ku mugambwe CNDD-FDD na CCM canke ku yindi migambwe iri mu bindi bihugu, ngira yagerageje gusigura ashimikije ku bijanye na leadership, ngira inyishu ego ayitahuye. Reka duhe ijambo unyemereye Alice Pacifique Nahazwe, mugerageze namwe mwishure muhereye kuri iki ca umuteramyi, hanyuma dusoze na kino kiganiro, kuko yabajije ngo uko yiyumvira ibiganiro mwokora mwotegura muri Foko duko vyoba bimeze. mbona hari utuntu twinshi umuntu ashobora kugarukako nkuko mubisavye. Reka mbere ku muteramyi. Umuteramyi yavuze ivyumviro bitari bike. Ico yari yasavye ko na Genogira ico ndakivuze ko cane ni ikinyene yari yabajije na Faustin, mu nyuma aravuga ati reka ndamusabe ko na Pacifique yogira ico akivuze ko. Ahantu mbona hashobora kuba ikosa muri iyo analyse niko ibyo Faustin ariko aravuga nivyo ko hirya no hino hagiye haraboneka aba leader bashobora kuja imbere y'abandi bagashoboza ko impinduka ziba muri ivyo bihugu mu bihe bitaba binoroshe. Ariko ico muteramyi numvise yashimitse ko nanje noshimika ko ni context, ni aho ibintu bibera hashobora kuba hadasa. Ico naco nta wokideha, niko umurideri w'ukuri umwe wese amenya no kugira adaptation kuri context yiwe. Mugabo biragoye gose kuja gufata aho ihiganwa riba rishoboka, ahantu abatwara babemera ihiganwa koko. Dufata uvuze uti François Mitterrand mu Bufaransa ingena duga ingena yubaka umugambwe w'abasocialiste akawufatanya, bon ivyo mu makuru turabize muri kahise, ni ibintu byo nzi gose. Ariko nta numwe yoshobora kugereranya aho François Mitterrand ariko arakorera naho umunyapolitike w'u Burundi ariko arakorera, ntaho vyitaniwe. Ugiye ukavuga uti Sonko muri Senegal, ivyashobotse iwabo niko nabo nyene ntivyari vyoroshe, ariko nta muntu yoshobora kugereranya President Macky Sall na President Evariste Ndayishimiye, cyangwa umugambwe wa Macky Sall n'umugambwe CNDD-FDD. Culture démocratique iyo nyene y'amatora bafise muri Senegal ntiwopfa uyigereranije na politike ya CNDD-FDD mu Burundi. Urumva nkaho uvuze uti ngira ndabigereranye, wohava usanga wihenze, naho ariko hatabuzemo ukuri mu byo ariko aravuga ko dutegerezwa gushikaho turonka abaja imbere y'abandi kandi bamenya kwiga ikihe nyene bazaba bagezemwo, bakamenya kugikoreramwo. Umuteramyi acambaza ati mbega mu migambwe yatwaye ibihugu hoba hariho umugambwe noshobora kugereranya na CNDD-FDD iriko yatwara Uburundi? Si ikintu coroshe kugitora. Dufate nk'ahantu hazwi umugambwe wagwanye ubwenge. Urumva twe dufise abantu batwara nk'umukuru w'umugambwe CNDD avuga ati ibiharuro ntibifatiswa. Twarumvise kenshi Nkurunziza yaravuga ati jewe wumvise abagenero bize umwaka w'umunani. Ni kenshi ico c'ubwenge muhanumva bakigwanya muri CNDD-FDD bagafata ko abize. Ndayishimiye wenyene ubwiwe yaravuze ati je nasanze uko abantu biga cyane ariko baba bigugu. Nk'umugambwe wiyumviye gutyo wabaye umugambwe wo muri Camboge mu gihe c'ubutegetsi bwa Pol Pot, abo bita ba Khmer Rouge, nibo bashize imbere gupfunga incabwenge zose, baraduza ubugugu mu gihugu, igihugu kirahonobera. Sinovuga ngo CNDD-FDD iramaze kugera ubunyene ku rugero rw'aba Khmer Rouge, kubera ko batigeze bafata ubutegetsi bwose nk'uko aba Khmer Rouge bari babufashe muri Camboge. Ariko aha bageze uyu munsi intambwe bariko barajako, ndibaza ko bazotera batwereka intumbero zisa n'iz'aba Khmer Rouge. Ibi byo kwiyumvira ko imbonerakure arizo zigiye kugaba igihugu, ibi byo kuma biyumvira ibintu by'igisirikare gusa, byo kwiyumvira bimwe vya fraude, abanyabwenge harimo baja kure, n'ivyumvire bishobora gutera bija no kuguhonya, bizotera ndakeka ko bishobora kuzotera vyegereza ivy'aba Khmer Rouge muri Camboge. Nibo mbona nogereranya nabo, ntabwo mbona uwundi mugambwe unje mu mutwe ubwo nyene noshobora kugereranya n'aba CNDD-FDD. Hanyuma umuntu yoshobora kwibaza ati mu gihe c'aba Khmer Rouge abanyapolitike bari gushobora kwitunganya bakagira imigambwe ihiganwa n'aba Khmer Rouge muri Camboge. Umuntu azi amateka y'ico gihe nibaza byumvise ko yoca twenga, mugabo nticyabujije ko bitunganya hanze y'igihugu, nticyabujije ko hari ibyo bakora gushika impinduka iraza muri Camboge, mu gihugu cyabayemo ibintu by'akamaramaza bizwi muri kahise ka Camboge. Hanyuma hari ikindi kibazo gikomeye cyaje gose cy'ingene ama coalition agorana cyane mu Burundi.
Leonce Ngendakumana yavuze ibitari bike kandi bifashe. Aho nshaka kumwunganira nuko abiyumvira amakoalisiyo mu Burundi bofatira kuri kahise bakabona koalisiyo zishoboka na koalisiyo zigorana hagati y'abarundi. Koalisiyo z'abarundi ni koalisiyo zo muri action. Ico ndamaze kugisigura kenshi, vyaragoranye abantu bose ko bacumva. Abarundi bafatanira ku gikorwa, ntabwo abarundi bafatanira mu byo keje ngo ndakoresha ijambo ry'amastructure, imigwi ngo bagize urugwi runini bose ruza gutwara umuntu umwe. Ico cama kigorana. Muri kahise turafise amakoalisiyo yakunze, hariho koalisiyo dufata nko matora yo 61 Rwagasore, hariho imigambwe yari kumwe nawe barabubaka ico bita bloc de nationaliste, hariho warahanganye gose na Iprona ico gihe yari PDC, nayo iragira coalition bita Front Commun. Dukuvuga ko izo coalition bwa mbere bwo ziramenya ko hariho ubarusha inguvu bose hanyuma bakamuja inyuma, ariko kandi ni coalition zo mu mwanya kanaka ku gikorwa kanaka. Uwo mwanya uheze usanga izo coalition ziheze. Ahandi nofata akarero ka coalition yigeze kuboneka, hariho coalition mu 1993 Melchior Ndadaye Ifrodebu afatana n'umugambwe PP, agafatana n'umugambwe RPB, agafatana n'umugambwe PL. Naho nyene ni imigambwe mito mito yagiye inyuma y'uwundi mugambwe ukomeye witwa Frodebu, barafatana muri ico gikorwa c'amatora y'ico gihe. Hanyuma inyuma kubera bari basangiye ubutegetsi baragumanye umwanya utari muto bagira G7, ariko inyuma Frodebu imaze gutakaza ubutegetsi, abo bantu ntibagumye inyuma ya Frodebu. Ahandi hantu novuga coalition itaboneka ariko yakoze ni muri 2015 aho twiyamiriza ikingo cya gatatu cya Nkurunziza. Ni coalition nini cyane y'abantu benshi gose, ariko atari coalition yahindutse abantu babaye imistructure imwe irongowe n'umuntu umwe. Mugabo ni coalition d'action, mu gikorwa twari kumwe benshi cyane, mugabo ntitwabaye ikintu kimwe. Mu mico yacu y'ikirundi coalition novuga mu bikorwa twari dufise mu mugenzo yacu ni kibiri, ariko abarundi bakora ikibiri gute? Ikibiri cy'abarundi s'abarundi bafatanye imirima yabo ngo bayirimire hamwe bazimburire hamwe. N'abarundi bumvikana bakaja kurima umurima wa naka, mu nyuma bakavayo bakaza kurima umurima wa naka, hanyuma hagenda kurima umurima wa naka. Rero niho twokwinjira gose muri iyo culture yacu. Ibindi tuzoguma tugerageza byinshi bizotunanira. Nico gituma nguma mpamagara ni abafise ico bakora, ntihagire umuntu areka gukora ikintu ashaka gukora ngo arindiriye urunani ruzobaza kuza kugira abishobore. Ico kintu n'ukuri abantu bakivana mu mutwe, kuko uko tumeze nihaboneka uwukora akaboneka ko akoze nyene biboneka, aho sinkekeranya abatari bake bazoba bamuja inyuma. Ica kabiri nuko nihaba udukorwa twinshi duto duto, hanyuma bariko barabikora bakavugana, bazoshobora gukorera hamwe ikintu kinini, ariko bubahana mu mastructure yabo. Iki kitinjiye tuzogira ingorane ikomeye yaho dushika ku ntambwe y'ikintu kiboneka kinini, kandi ni naho haca haza n'ibyo kurwanyana. Mugabo haje intumbero imwe bavuga bati hariho ikintu nyamukuru dutumbereye niki, mwebwe mwitunganije hariya, namwe mwitunganije hariya, namwe mwitunganije, duhurire kuri kino gikorwa. Muzosanga abarundi benshi cyane bakoze ikintu kinini bari kumwe. Ikindi numva no kenshi nk'iyo mvuze bya 2015 ngira mvuga ijambo iyo ndarivuze rigira abo rishavuje mu banyapolitike. Noneho ubwo uraca mu bindi bihe kenshi mbagombye kwigisha n'abakiri bato, mu bihe byose twaciyemo bikomeye byakahise kacu, hamwe habaho umugwi muto cyane wiyumviriye impinduka igirize, hanyuma ugaheza ugashobora gukwega abandi. Numva bavuga ngo Agasore ingene akoranya abantu 6 gusa kugira ngo bashinge Iprona. Mpara numva Sindabizi Ndadaye abo yakoranije mu mwanya wa mbere gushikaho baza gukwega abandi bose. Sinzi iko ico gitigiri cyo bakimeze, uwoja muri kahise kumbure ni Leonce Ngendakumana baba biduha, uwoja kuri CNDD-FDD havuye igira urugamba. Sinzi ko abantu bavyibuka CNDD ikivuka mu gihe cya Nyangoma, bahamagaye imigambwe yose yitirirwa imigambwe ko ari imigambwe igwiriyemwe abahutu, bahamagara n'imihari yose yari imaze kuvugwa muri iyo myaka yavuga ko igwanya ubutegetsi yafashe umuheto. Hari zitwa hariho Paripe Hutu yari isanzweho, hariho Florina, hariho nibishotse bize bindi na FDD rwarugwaruka rukwabo.
ibyo byose barabikoranya bavuga bati turagize un conseil national pour la défense de la démocratie ariko iyo coalition yabo ntiyigeze ishoboka ico sinzi ko abantu bakizi ko iyo coalition tigeze bikunda kwikora umwe wese mu wari muri iyo coalition yaca akorera umuhari wiwe kugira ngo abe ari buza kuganza iyindi kugira ngo iyi CNDD-FDD twebwe tubone uyu munsi ihave ikomera ikiganza muri iyo lite yabo vyasavye ko habaho bamwe mu bari bakiri bato bahevye kwiyumvira cyane indongozi za politike zo hejuru bo nyene bahamagarana ukwabo cyane cyane bari bamenyaniye muri parite hutu barimwo ba Hussein Rajabu barimwo ba Nkurunziza barimwo urashobora gutondeka benshi muri bajya usanga cyane cyane bari bazinaniye muri parite hutu hari igitabo Menageribaje gushikira yabitondetse neza hanyuma abo bantu batera bo nyene biha inguvu maze abandi bose baza kubakurikira mu nyuma bitakira vya bindi vy'imihari ihamagaranye ubwa mbere wiko CNDD ari naho mu nyuma uwo mugwi wabo basirikare bitunganije kugwaruka gwahavuye gwikura ko abanyapolitike ni naryo sanganya mu ruhande rumwe dufise kuko abagize iyo ntambara ntibari bagise vya vyumviro vya politike byari byatanguye urugamba rwa mbere haca haza ubwo gwaruka rushushe bamusanga no kwiga bitari bishemeye batari bafite information politique nini bo bumva inguvu bashikiraho bafata igihugu bimwe hatunga Imana yatubwira mu biganiro twakoze ngaha avuga ati twebwe ico twari twumva kwari ko dukoresha inguvu tukikura ko intwaro twafata ko yadukinyije mugabo ntitwigeze dutegura kazoza k'igihugu niho rero bashikira ubutegetsi bisanga batazi iyo bava niyo baja baza kujaganya kugeza mu byo batugejeje mu ubu ico ngombye kuvuga kuri experience n'abandi bariko barumviriza niba tumwanya wabo barindira ngo mbega naka bazofatana ryari abafite ico bashoboye nibagitegura bakwega abandi hanyuma twese aho turi uwumvise ushaka gufasha impinduka tumushigikire aho kumutera amacumu hanyuma dufatanye bishikaho igihugu gikira kikava muri aka kaga cinjiyemwo kuri bano bategetsi dufise uyu munsi 2015 yavuze nti nohaca ko nohabasanga harabomba bajereka ndabireke ariko nico ikintu gihambaye twakoze ko umugwi muto wabikoze ko hariho ko twagize tuti twicare turaye imigambwe by'ukuri dufise mu gihugu imigambwe ifise abantu twaravuze tuti iyi manifestation tukayijamo MS ditarimwo izo bari esheka iyi manifestation tukayijamo CNR yari ico gihe yari kiri FNL ishami rya Gwasa itarimwo izo bari esheka hanyuma turatondeka abaridere twabona bari bariho bemewe n'abarundi turavuga tuti niyo twayijamwo naka kayiyamiriza Leonce ngenda kumbana akavyiyamiriza naka wundi akavyiyamiriza izo bari esheka ntaco bizoshikako nukuvuga ko aho twari twicaye twagize tuti duteza kubikora ku buryo rubu rugamba rufatanya abantu niho honyine biza kumasha kandi uwo mugwi ntiwigeze wishira hejuru bamwe muri abo ntibigeze banamenyekana ntibigeze banavuga ico barondera bagira bati dufatanye abaridero dufise muri uyu mwanya n'abafise inguvu muri uyu mwanya bakora igikorwa cyabo kugira ngo bishoboke kuyamiriza ikingo cya gatatu cya Nkurunziza norangiriza ku kindi kintu c'umutego ukomeye muri kino gihe turimo ni umutego wa réseaux sociaux abantu biteze ko ibintu bihambaye bazobivuganira muri space abantu biteze ko ibintu bihambaye bikiza igihugu bizovugirwa ku radio ari ibintu uzoza kuvuga gutya aba strategie noshima nabovuga bino bintu tuvuga ariko integuro yabo ari itavugwa irahandi umuntu yibaza ngo tuzokoranira ngaho kuri réseaux sociaux tuvugana umugambi w'ibihinduka naho nyene n'ikindi kidashoboka kuko aha turahamagarana CNDD-FDD ni yambere yitaba baratunye perezida yatunye muri kino kiganiro turimwo bariko bariga mbega bageze he mbega bahuza n'abadahuza ni bande mbega two kwibaza ko naka baba bafatanye mbega mwumvirije ikintu baba banyegeje bimirije gukora n'ikihe nta kiriho rero abanyabwenge baya marezo sociaux yo muri kino gihe nibaza n'ibi biganiro nk'ibi ku marezo sociaux CNDD-FDD kuri kiribi ariko ico bategura bagikore mwibanga habarundi bazibabona igikoretse abagishyigikira bagishyigikire abantu babwirane bahamagarane ntimuje kure y'ivyashobotse kera n'ubu nivyo bigikora naho dufise amarezo sociaux ni ukuvuga hamwe kera batagira Facebook
batagira WhatsApp, ariko bashobora kuvugana umwe n'uwundi bagapfundika ijambo rikomeye, hanyuma abatwara ntibamenye ikiriko kirategurwa, umunsi umwe bakaza bakibona cadutse, hanyuma abasigaye bose akavuga bati ahwi iki nico twari turindiriye twese tugifashe. Rero ndahanura, ndasubiyemo ndahanuye abantu bose bumva ko hari ico bashobora kumara, abantu bose bumva ko impinduka bayikeneye by'ukuri, ntibasamazwe na rezo sosiyo, ntibaniyumvire ko imigambi ikomeye izofatirwa kuri rezo sosiyo, nibahamagarane kumwe kwa kera umwe ku wundi, niyo bavugana na telefone bayizinye canke bayitekure, ijambo baripfundike, baveho bavuganye uwundi baja guhamagara uwo ari we, bamenye inguvu z'umwe n'iz'uwundi, bamenye ico batuma uyu n'ico batuma uriya, hanyuma bagira ico bakoze kiboneka, hanyuma rezo sosiyo bamenye ivyo bayiha n'ivyo batayiha. Bagibona batumwe kudutuka n'abandi batahuye nyene izo nguvu za rezo sosiyo zo gusamaza. Rero abakeneye gukiza ntibahendwe na rezo sosiyo, ni batumbere ico bonyene babona ko ayo ntumbero y'ico bari bipfuza gukiza. Ngira n'ivyo bikuru bikuru numva novuga. Jean Marie mu byo yavuze nawe nabishimye, turabihuriza ko jewe ndi mubemera ko aya matora adufashije ikintu kinini, ikintu gihambaye gusa gisigaye nuko ababikurikira, abakora politike n'abarondera impinduka bamenya kuvyakira, bakamenya kubikoresha. Ngomba ntanga akarero gatoyi nohereza ko kamwe gusa. Hoba hariho umugwi uvuga ngo nshaka kugira urugamba, naho woba wari ufise abantu bake cane, buriya uyu museneri ashavuye bankiye kuja gutora no kwitoza, buriya umuseneri irishavu ry'uyu museneri si inyungu y'uwo muntu wundi yoba yagomba kugira urwo rugamba. Mbega uyu museneri DFDD wenyene yagiye gutora akavayo ababaye avuga ati n'ubwa mbere mbonye ibi bintu, najewe ndi umuseneri DFDD barashobora kuntereka gutora canke nkatora ku gitsure. Buriya iyi si inyungu uwo muntu yagomba urugamba akeneye. Urwo rugamba ni warungika baja kugwana, mbega ninde azobereka inzira, mbega ninde azobanyegeza, mbega ninde azobagaburira, mbega ninde bitondeke vyose. Uza gusanga aya matora aheze ubunyene azoba ifumbire ry'uwo muntu yoba akeneye kugira urugamba, akaba yaruteguye neza, nk'uko n'uwundi agomba kubikora ukundi, nawe nyene ifumbire ari iryo. Mu mateka y'ibihugu hariho abavuga bati dukizwa n'inzira y'intambara, n'abandi bavuga ati dukizwa n'inzira ya politike. Haba iwacu haba ahandi vyagumye bimeze uko. Mu Burundi mu myaka ya za 80 nkunze gutaha ku karorero, hari Gahutu rero avuga ati dufata umuheto, hari Ndadaye avuga ati duca muri politike. Ariko ugiye kuraba mu nyuma impinduka yahavuye iba, nta numwe muri abo babiri bobiha wenyene. Usanga ivyahindutse ari contribution z'abafashe umuheto, zikaba na contribution z'abagize politike. Nuba abantu rero mpereze hahandi ijambo ryanje ryamari ryarindi, bareke gucirana imanza, bareke gukengerana, bareke gutukana, bareke kuvuga ngo nije nkomeye kurusha naka, twese twubahane mu cyundi akora, hanyuma ivyo bikorwa vyungurane kugira ngo Burundi bukire. Murakoze. Pasifike nahazwe imbere ko turangiza, abamenyereye muvuga nk'umukuru wa Fokode bamenyereye mudashigikira ibintu by'intambara canke vyo kubona ko ariyo nzira ishika. Uno munsi muko muravuga muti ano matora asa nabaye nk'ifumbire ryotuma uwo wese yifuza inzira yo gukura ubutegetsi akoresheje umuheto yocamwo. Vyageze uno munsi muhindura imvugo. Sinibaza ko nabivuze gutyo, umuntu ibaye yumvise gutyo azobanyumvise nabi, kuko nabitanze nk'uburorero. Navuze nti uwo abo biyumvira gufata umuheto bakaba ariko baritunganya neza, ibi bintu sandi defite gikoze ni ifumbire kuri bo. Abo biyumvira izindi nzira nk'izo z'amahoro za demokrasi, kuko natanze nk'ubwo buryo bubiri, inzira ya Gahutu Remi afata umuheto n'inzira ya Melchior Ndadaye avuga ati ni lutte politique. Rero aho Fokode ihagaze, Fokode nta vy'intambara ijamwo, abahandi hagati y'akazira muntu nta ntambara barimwo, jewe nyene ubwanje nta vy'urugamba rw'intambara ndimwo. Mugabo nama nabivuze kandi nta karere turimo ntigashobora kuntangaza y'abantu bafashe umuheto. Ibi bintu nk'uko Muhozi yabivuze, CNDD-FDD ikoze mu gihugu cyagiye kigira izi ntambara, bizosunikira abarundi mu nzira z'intambara. Ariko nkabandanya ntihagire ukengera uwundi, hazokwama hariho ababona inzira y'intambara
n'abandi bazokwapa bavuga bati twebwe ni lutte politique, tweho mu mashyirahamwe hari agateka kazira muntu tuguma duhagaze handi tuti ubutumva agateka k'umuntu ntahazodushikana nawe nyene, yaba uwofata iyo nzira y'umuheto, yaba uwofata iyo nzira ya politike, mu gihe muri batazoba yumva kubaha umuntu, kubaha iteka ry'umuntu, kubaha ubuzima bw'umuntu, ntazoba tujanye, azoba afashe ya nzira yindi ya CNDD-FDD. Ku bwanje twebwe duhagarara iteka ry'umurundi, umwidegemvyo w'umurundi bitegerezwa kwama ari vyo biri imbere mu rugamba gukiza igihugu, inzira iyo ariyo yose umuntu yofata. Ariko twe nk'abanyagateka kazina muntu tuguma muri urwo ruhande rw'urwanya agateka kazina muntu. Murakoze cyane Pacifique. Na tugira turangirize ikiganiro cy'uno munsi, ariko imbere ko tukirangiza reka nsubize ijambo Alice nawe yari yakiriye abatumire kugira ngo abasezere kandi abashimire. Alice Hakizimana. Ego Gilbert urakoze, ndeka dushimira abatumire, ariko mbanze nihanganishe abariko badusaba amajambo batashoboye kuyaronka. Umwanya w'ikiganiro twari twateguye amasaha 2 n'igice, twarengeje ko isaha. Ba Zanzibar na Prince Rugema mutwihanganire twashoboye kubaha akanya, ariko ikindi kiganiro muzoronka ijambo. Abatumire twari kumwe rero bari bane. Ndabona Innocent Muhozi yamanutse, reka tumushimire Innocent Muhozi. Naho ngira ngo mutari ku murongo kugira ngo twishure muriko muratwumva. Nibaza ko abumva mu bandanya Alice. Kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ego Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem, turabashimiye namwe kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro n'intererano mwatanze. Faustin Ndikumana nimba mutwumva turabakengurukiye kuba mwitabiriye kino kiganiro. Mwugure mikro musezera ababumvirije. Kumbure ngira ngo ntari hafi, ariko ngira ngo ariko atwumva. Rero wonse ngenda kumana mwakoze. Ego ariko aravuga Alice ngira. Ndabashimiye cyane nyine ko Ego murakoze cyane. Dushyiramo umwibwiro batambye ntambara ku gihugu cy'u Burundi cyabo zitarike. Twize ko muri leadership politiki zo kuma yikosora hanyuma igihugu. Murakoze cyane Faustin Ndikumana. Rero wonse ngenda kumana mwakoze kwa natwe muri kino kiganiro. Ndasiga iri cyo kuvuga ati abantu tuzuzanya mu mudasobwa tureke gutanga kumwikomo, hanyuma twirinde ibyo ukora byose twaba twashinga kuri amarezo sosio. Ibyo bintu ndabishigiye cyane no byoshe. Murakoze cyane Pacifique nahatswe, mwakoze cyane kwa natwe muri kino kiganiro no kubyumvira mwaterere. Nanje ndabashimiye cyane, umbajeho cyane nk'uwo mu rugo nyine muri Fokode. Ndabashimira bwa mbere abanyemesha makuru mwadufashije kino kiganiro kikagenda neza, ibikorwa mukora ntibisanzwe. Musanzwe mufise ubundi buzima wari umunsi wo kuruhuka bakatwihebera, nukuri ndabakengurukiye. Ndashimiye abo twasangiye ikiyago hano dutumira bakatwitaba ku buryo budasanzwe. Nkashimira nk'aba bari mu Burundi bubahuka kuza, Faustin Ndikumana na Leonce Ngendakumana, kuko ntibyoroshe kwemera kuvugana natwe uri mu Burundi. Nkashimira abatwumvirije n'abagize ibibazo mwese, abagize icyo bakora muri kino kiganiro. Mwakoze. Murakoze cyane Gilbert niyo nkuru, namwe mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro no gufashanya nanje kugitunganya. Reka ndabashimire namwe Alice Hakizimana, reka nshimire kandi n'abagenzi bacu badufashije. Jerome Kazabukeye yadufashije kugira ngo abariko baradukurikirana biciye ku rubuga rwa Facebook ya Fokode amajwi ashobore kubashikira. Arakenuye. Dushimire kandi na Gordier Niyunge ko yarahagarikiye kino kiganiro. Twese hamwe twaba turangije twifuza yuko amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho vyobana namwe mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro. Dushimire kandi abo bose barose amajambo n'abatayaronse, abakunzi ntibahera mu bindi, kandi umwanya ntiwatworohereje. Naho mu kiganiro kizokurikira.